w'umutangakori mu Burundi. Ni umunsi uzohimbazwa ku ncuro igira 8 mu gihugu cacu, ukaba uzohimbarizwa Igitega ku kibuga Ingoma igenekerezo rya 5 Kigarama muri uwo mwaka turimwo. Uyu mwaka tuzowuhimbaza umunsi mukuru ku civugo kivuga kiti twijukire ubuhinga bwa none mu kumenyesha no kuriha amakori n'amatagisi, dushigikire iterambere ry'igihugu. Ico civugo nticaje giturumbuka kuko kijanye n'ibikorwa tugezemwo bijanye no gushira umuhora ngurukana bumenyi abandi bita mu Gifaransa télédéclaration et télépaiement des impôts et taxes. N'ubuhinga bwaje nk'inyishu ku batangakori kuko ababukoresha baheza bakamenyesha kandi bakariha amakori n'amatagisi aho baba baherereye hose batarinze gushika ku kigo OBR, kandi igitansi ca OBR bakakironka ubwo nyene biciye muri ubwo buhinga nyene. Ivyo bikaba bishobora gukorwa umwanya wari wose, haba mwijoro canke ku murango, bivanye n'ingene umutangakori wenyene avyifuje. Muca mwumva ko akarusho ari kanini cane cane kubijanye no gucungura umwanya. Kira noneho ubwo buhinga nyene burafasha kugwanya ubusuma butandukanye, kuko ivyemezo vy'ingene warishe amakori biba bibitswe mu mashini nyabwongo, kandi ntushobora guhindura uko wabishikiye. Banya kubava bashingantahe bafasoni mu gutanguza ubwo buhinga bwa none, twashimye gukorana ubwa mbere n'abatangakori bitwa banini nabo hagati mu Gifaransa grand et moyen contribuable, ni kuvuga abashobora kudandaza ku mwaka amaherangana canke arenga imiliyoni 100 z'amarundi. Abandi bategerezwa gukoresha ubwo buhinga n'amashirahamwe yigenga bita ama ONG, abatangakori bafise amazu canke ibibanza bipangishijwe, amashuri, amavuriro, eka mbere n'amashirahamwe ya leta canke ayo leta ifisemwo imitari. Kuva rero dutangura gukoresha ubwo buhinga kuwa mbere Nyandagaro mwaka wa 2023, tukaba tubona akarusho kadasanzwe ugereranije n'ayandi mezi y'uyu mwaka kuvyerekeye ukwiyongera kw'amakori n'amatagisi. Dufatiye nko ku mwimbu w'ukwezi guheruka kwa Gitugutu, hashitse mu kigega ca leta imiliyaridi 165, mu gihe hari hitezwe kwinjira imiliyaridi 163. No kuvuga ko amakori n'amatagisi yinjiye uko kwezi ku bice 101 birenga gato kwijana, mu gihe muri Nyakanga hegeranijwe imiliyaridi 185 n'ibicindwi kuri 172 n'ibice bitatu zari zitezwe, no kuvuga ku bice 107 kwijana. Akaba rero ari kuri ivyo biharuro vyiza vy'umwimbu bivuye mu gukoresha ubuhinga bwa none tugiye guhimbariza ko uyu munsi mukuru wahariwe umutangakori mu Burundi ku ncuro 8. Tukaba dusubiye gusaba abo bose vyega ko bofata iya mbere mu gukoresha uwo muhora w'ubuhinga bwa none kugira boroherwe mu mirimo yabo ya misi yose. Umunsi mukuru wahariwe umutangakori si birori gusa, ahanini nakaryo ka leta y'u Burundi fata ko kwibutsa ineza n'akamaro k'amakori n'amatagisi mu iterambere ry'igihugu, kugira ngo abatangakori basanzwe bayatanga neza bashimigwe icese, gutyo abagikwega ibirenge nabo bajijuke. N'ubu tukaba twiteze kuzoshigikirwa na nyine cubahiro umukuru w'igihugu cacu muri uwo munsi mukuru.